Bakunzi bimbonesha kure Argos turabahaye mwaramutse canke mwiriwe bivaye naho kiramuna herereye. Ni Yosuwa mwene So mu kiganiro c'ijambo ry'Imana. Dusome mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice ca 4 ku murongo wa 17 niho dusanga amajambo y'Imana dusoma. Havuga ngo umutwe w'amajambo Yesu yigishiriza i Kaperinaumu. Umurongo wa 17 guhera ubwo Yesu atangura kwigisha ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Imana ishimwe cyane. Dusomye muri ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Matayo murazi ko yari umwe mu ntumwa za Yesu Kristo. Kandi Matayo kera yitwa Lewi. Iki gitabo yacanditse mu mwaka wa 60 Yesu Kristo amaze kuduga. Kandi Matayo yerekanye ivyivuka rya Yesu, arerekana uburyo yapfuye n'uburyo yazutsemwo. Imana ishimwe cyane. Tuza kuvugana ijambo rivuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Ubu butumwa bwiza n'iri jambo niryo umukozi w'Imana Yohana mubatizi yatanguye. Kandi ni naryo Yesu yashishikaye. N'intumwa bigisha abantu bavuga ngo mwihane. Imana ishimwe cyane. Iri jambo tugomba kuvugana ntiriraba umuntu aciriritse, ntiriraba idini kanaka, riraba umuntu wese ku rugezo rwiwe. Imana ishimwe cyane. Kwihana bisobanura iki? Ijambo kwihana ni uguheba, ni ukuva mu ngeso mbi, ni ukureka gukora ikintu cyose kibabaza Imana. Imana ishimwe cyane. Akarorero, urashobora kuba wari imboregwa, wari umusambanyi, wuzuye ishari, ugigiturire, ukora ibyaha by'uburyo bwose, ariko umaze kumva ubutumwa bwiza, umaze kwizera, ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Imana ishimwe cyane. Ugaheba izo ngeso zose, uko nuko kwihana, ni guhinduka. Yesu nashimwe. Yesu icamuzanye, usomye mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo 1 ku murongo wa 21 avuga ngo uzovyara umwana w'umuhungu kandi uzumwite Yesu ko ari wazokiza abantu biwe ibyaha byabo. Nta rindi zina ukwihana kubonerwamwo, nta rindi zina abantu bakwiye kuronkeramwo agakiza, ni Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. None rero tugomba turabire hamwe ubuhombe bw'abantu base kwihana. Usomye muri Matayo igice ca 25 ku murongo wa 11 tuhabona ivy'urubanza. Matayo igice ca 25 ku murongo wa 41 havuga ngo maze azobwira n'abari bumoso ati mva iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe wa mugwanizi n'abamarayika biwe. Imana idufashe cyane. Aba n'abantu base kwihana. Abantu benshi bari mu madini, abantu benshi bitwa ba pasiteri, ba profete, bitwa ba apotre, ariko bakora ibyaha by'ubuyobe. Ariko n'abasambanyi mu buzimu bakora sabizigirwa, n'abanywanzoga mwibanga, umuntu akanywa itabi akagenda mu rusengero gusenga, umuntu agasambana bwaca kabiri akagenda mu makoraniro, mwahura ugasanga afise Bibiliya, ukamubaza nti namahoro akakuramutsa ngo Yesu ashimwe, ariko ari umunyabyaha, ariko akora ibyaha byo mwibanga. Imana itabare cyane. N'aba bantu Yesu yari karavuga ngo azobabwira ngo mviraho mwabakora ibiziramo. Abantu bagakora ibyaha byo mwibanga bakibaza ngo Imana ntibabona. Umviriza, Imana izobigaragaza, izobishira habona, n'utari kubimenya uwo munsi azobimenya. Ko wanse kwihana umenye yuko umuriro, umenye yuko igihano c'Imana kikuraririye. Imana igutabare cyane. Ariko haricariho ivyizigiro, uricafise umwanya, kukiriho, kugihumeka. Ndagufitiye inkuru nziza, akira umwami Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, uraharigwa ibyaha.
Imana gutabare cyane. Ntiwibaze ngo ntibishoboka. Hari umuntu yoba yarakoroye inda rimwe kabiri akavuga ati ntibishoboka. Satani akamwugaranira ahantu mu kazitiro kukwizera guke agati ibyizigiro akavuga ati cyaha nakoze kirakomeye sinoharigwa. Oya, Yesu n'umwami n'umutunzi w'imbabazi. Fa kwemera ko wacumuye kandi Imana irakugira imbabazi. Reka turabe inyungu ku bantu bihanye. Imana utabare cyane. Dusomye muri Matayo hanyene igice ca 25 ku murongo wa 34 turabona ijambo Yesu yabwiye abantu bihanye bakoze neza. Havuga ngo Matayo 25 havuga ngo maze umwami azobabwira abari buryo bwiwe ati muze abo data yahezagiye muragu ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Imana ishimwe cyane. Iyi ni nyungu y'abantu bihanye. Turi ku ijambo rivuga ngo mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Hari abantu bibaze ko dusigaje ibihe birebire. Iryo ni banga ry'Imana. Ntuzi kera izohashika. Umviriza, uyu munsi ni uwawe. Turi kumwe kuko bwije ivyejo bimenywa n'abejo. Ntushira agati mu ryinyo ngo wibaze ngo ejo uzoshishikara kubaho. Iryo ni banga ry'Imana. Urashobora kumenya iminsi wewe umaze n'umwaka, umunsi, itariki n'ahantu wavyariwe, ukagira nife yuko ukwije imyaka nka 10 n'akarorero, imyaka 20 n'akarorero, ariko imyaka usigaje wewe ntayuzi. Niyo mpamvu nakubwira ngo akira umwami Yesu, wihane, ureke ibyaha byawe, uve mu buryobe, uve mu ngeso mbi, kandi Yesu arakwakira. Ubu bwari ubutumwa bwiza kuri wewe, ni message yawe, ni opportunity yawe. Ntuhave wibaza ngo bariko babwira ubundi, ni wewe nyene, ni mburi yawe. Yesu nagutabare cyane. Duhejeje kuraba inyungu y'abantu bihanye, aho Yesu Kristo azozira azobaha ubwami. Yesu nashimwe, bazokwinjira mu munezero w'ibihe bidashira, aribwo bugingo budashira. Tugomba dusenga Imana. Abumvise ijambo mukaryakira, Yesu abahezagire. Dusenga Imana. Mana data wa twese uri mwijuru, turagushimiye kuri Imana wamuzindurwa no gutuma abakozi. Ego wavuze ngo ntuzokuraniriza abayakobo ubusa. Uyu mwanya nyakubahwa turakweretse ijambo mpwemu yera risigurire ku muntu wari we wese. N'izina rya Yesu Kristo yumve gukira, yumve Mana kwakira agakiza, ave mu byaha. Ufute izina ryiwe mu gitabo cy'urubanza, uryandike mu gitabo cy'ubugingo, umugendeshereze mu nsinzi ya mpwemu yera. Urakoze kubyumvise mwami, tubisabye mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amena. Bakunzi bimbonesha kure Argos turabashimiye. Yari mwene Yosuwa naho utaha. Yesu abahezagire.